hari mu mwaka w'ibihumbi 2016 numva ngomba kwigisha ibintu bimwe ndaribwa niko guca nigira muri BPS ngura ibitabo bibiri, ico mu wa gatatu n'ico mu wa kane. Ababibonye ico gihe bamwe twari twariganye, abandi bari banyegereye bati ivyo ari vyose uyu muntu ubwenge bwasubiye inyuma. Bati gusubira kugura ibitabo vyo mu wa gatatu no mu wa kane, bati ubwenge bwiwe butera busubira inyuma kweri. Basha aho nari mpejeje kugura dusome, ariko ico gihe nari mfise indoto wampaye inka. Umugabo w'umubanyi yihagiye agacupa ukamubwira ikintu kitinjira neza, aca kubwira ngo kinange wa mugabo kinange, natwe reka tukinange. Indoto nari mfise ico gihe yari yuko umunsi umwe nzokwisanga ndiko ndibutsa abantu udusomwa twagiye turiga mu mashure abanza. Narabona yuko ibintu bimwe turiko turavyiyobagiza bitera bituvamwo. Usi rero nagomba ngo dusubire twibukanye, twongera dusabikanirize hamwe kino gisomwa co mu mwaka wa kane. Umutwe w'amajambo uvuga ngo bahe biyake. Voilà, bahe biyake. Iri jambo kumengo n'umuzagazaga gamana yanje. Nari gutora umunyeshuri nti asome igisomwa, mugabo reka ndagisome ntaco. Habaye umugabo yari afise urugo rutunze cyane, inzara ngwize gutera muri nyagihugu. Arateba arasonza nawe nyene, niko gufata igisamba akaja gusuma urubere ibuha. Yagenze kera awana n'urukwavu wamaye inka, rumubaza ruti mbe wa mugabo uvaho ukaja he? Nawe ati anshomotse ibuha gusuma uduheke wa muga. Turiko turahwera n'ikigoyi, taha inzara dufise izura inzara. Rwa rukwavu ruti mbeco nigikutwaye? Uruwundi ati nigisamba. Rukwavu ruti shiraho hasi ico nkwereka. Arakunda shira hasi ca gisamba. Rwa rukwavu ruja kuri ca gisamba, rukungutira y'umurizo, kunguta. Ubuheke ngubwo buruzuye. Ruti rero tega ngukorere witahire. Uko rero wa mugabo acumita ku mutwe bwa buheke aricomokera. Asubira imuhira. Ntiyabanje no gushika ibuha. Umugore amubonye ati mbe vyagenze gute kugarukiye mu nzira? Nawe amwiganira ingere vyabaye. Umugore aranezerwa kuko umugabo yarazanye urugaraba. Urugaraba ngira ngo muraruzi, aza kubiraba mu nsiguro y'amajambo agoye kuko yarasumiye hafi. Kwa rubere rero rumaze imisi rurateba rurahera. Wa mugabo afata ca gisamba ati ngoma nsubire gusuma. Afata inzira asubira guhura na rwa rukwavu, rusubira rumugirira nka kakajesi teka mbere, asubira kwitahira. Vyakabaye kera wa mugabo aguma asumira mu nzira. Wa mugore ati reka ndamwiza ubwenge ntazasubire gusumira mu nzira. Buca umugabo asubira gusuma, umugore araramubwiye ati erega ntuze, urazi ko kera batavuga abagabo mw'izina. Ubu baca bavuga ngo erega papa naka urambaga. Noneho niwe subira rero guhura na rwa rukwavu, uraheza uruca umurizo, tuje turikungutira ntuzi, ntuzosubire gusubira kure. Waca vyumvise ajana nago agenda atwaye akabugita. Yampaye inkawe rero. Bugingo rwa rukwavu ruriko rurakunguta. Wararusumira arugetura wa murizo ngo getu. Rwa rukwavu ruti yarara. Urambaze wa muyobewe. Undi arihoza
aterera wa murizo muri ca gisamba haritahira ngira ngo yagenda aragira ati ndaguhayesha uzosubire tu. Yo inda nayo ngo uyibarire ico wayirarije ntiyibarire ico wayihaye. Urubere ngo ruje guhera batora wa murizo ngo bakungute, barakunguta wa rubere rurarahira kuza, arasubira irya kabiri barakunguta kunguta habe n'urutete rukoroka bati mana yanje ibi bintu nibiki. Wa mugore atasayo nikoreye basha, inzara irabakubita irasubira bakubita. Wa mugabo ati nta kundi nzinduka nja gusuma kure hariya ibuha, n'umugani warayamaze ngo amungura nka niyo mazi tuvya, twarigiriye nabi. Afata ca gisamba aragenda, ashitse mu nzira ahura na rwa rukwavu ruti mbe wambuka nakugirira neza gashahu ugaca ugenda unciriye umurizo, ruti nsubiza n'ingogo twanje. Wa mugabo afata wa murizo awuhomekaho yawuciye hose rero akaguma yibwira yuko ruca rusubira rukamukungutira rwa rubere, atega ca gisamba rukwavu ruca ruriyombombera rwa rukwavu ruca rurigira. Nuko mugabo acaja gusumira kure nk'abandi haribuha. Ngivyo rero ivyo bita ukwikura amata mu kanwa. Ngwiraguha ukayimanuza. Murumvise igisomwa rero. Uyu mugabo yaragize nte yaratunze. Hateye iki nk'ico gihugu? Hateye inzara, hateye ubukene, hateye ikiza c'inzara. Utwo w'igisomwa nibahe biyake. Kino gihe mu gihugu cacu ndafise ubwoba yuko hari babahe biyake. Muri iki gisomwa turaza kugira ivyigwa bibiri. Ubwa mbere reka mvuge muri rusangi. Isomwa tugikuramwo icigwa c'abantu bakorerwa ineza n'abandi. Hanyuma kubera umwina w'ugukunda ivy'isi ntibabone iciza babagiriye, ahubwo bagaca barondera kubagirira nabi, bakabagirira nabi kugira ngo baronke vyinshi birenze ivyo bahora baronka. Nico gituma baca bavuga bati amungura nka niyo mazi tuvya. Nukuvuga ngo urondeye vyinshi mu buryo butari bwo abura nivyo yarafise. Bavyita kubura imbwa n'imbwebwe. Voilà. Ikigwa kigira kabiri reka tukirabishe kubari ku butegetsi kino gihe. Aba bantu bavuye mu ishamba baramerewe nabi. Aha ndavuga ku rugamba. Igihugu tanka barabizera babazeza igihugu, babazeza amabanga yo kubatunganiriza neza ivyabo. Abanyagihugu bababwira bati aya matagisi aya makori twebwe turiko turabaha muyatugerere neza. Guverinoma n'abana beza bari babahaye akazi kamirere na mirere, akazi bakoze neza bari kubaho neza cane. Igihugu rero twobagereranya na rwa rukwavu, abari ku butegetsi nabo twobagereranya n'uyu mugabo. Abatifu tanka bashikiriye ubutegetsi batangura kwagura inda rero, bararya barasubira bararya, indege bararya, amarengodoro barakeceza. Ayo marengodoro wumva ni inzahabu wamuka. Basha ubu nta niyo umuti isigayeyo baragurishije zose. Asimbira kuri ba banyagihugu bahora babaha amakori, abagwiza tunga batangura kubakeceza. Igihugu bagacishwa ku buhombo, buri munsi hagatogwa ibiziga. Kandi bakabanyuruza. Abo ni bamwe bari hajya kori. Voilà, ryakori ryabafasha gukora vya bindi vyose. Ubu rero bararushe barayica umurya. Murizo w'uru rukwavu tutawugeturiye ntidushigwa. Ubu rero mwageze kuri point kirimina. Ati ubu rero mwashitse ku rwego rusumba izindi zose. Ati ubusu kwiba bisanzwe.
ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu konka amaraso y'abene gihugu. Sirabwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka nani 47 miliyoni $. Samezi 2 y'igitoro cyamwimvira nk'ubwo busuma ntimwahimvya muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na Satani ntibahaga. Voilà, umurizo wose rero w'urukwavu barawugetuye barawuheranye. Byinshi ntiwe ndagarukako kubera imvo z'umwanya. Bahora batanga gwa rubere, bahora batanga ya makori. Aha ndiko ndavuga umunyagihugu ubu ntagira yacira n'ayamira. Ntagira igitoro, amatara ayaronka kugihamana, ntagira amazi. Rero aho kuzana inyishu z'igitoro babwiye abanyagihugu bati nimugende n'amaguru. Muragira siporo mugende n'amaguru mwambara amabubu n'amasupresi. Voilà, ati amahera y'igitoro yoyo ntayariho. Abana b'abajene imisore n'inkumi batonze kuri bisi amasaha 3. Buryo umuntu aje mu kinama yikubisemo dusupresi ari umujene na jene woshikaye nukuri ariho nayo mafaranga yagira ariyo bisi yoshika muri akagura nk'umukati bagasangira n'abandi. Mbega mu gisagara twaje kwicara cyane twaje kuba abantu mu gihe tugifise ingufu twotambuka tukagenda tukagira na sport tukaba abantu bakomeye bafise ingufu umuntu atagira ingufu ntacaba mari abamerewe n'aba bako. Urumva twebwe bitatwinjiyemo kumvisha aba bantu turongo ati none wega mama kuba ngahago byiza ukavuga mu cyaka muri vire ukabura kuravuga ngo uza amabisi ngo ngo bitoro ani wo kwambara turato two hasi ukambara ipupu ntukenyera igitego unyaragasa muri vire ugashikara byo kwa basha aho ubona batubwira ntitwumva. Ari ibi bintu byavuye kuguca wa murizo wa gwarukwavu byose bagomvye kuvyirundaniriza ko none bageze aho babura amahera yo kugura igitoro. Mugabo wewe yakunguse wa murizo wa gwarukwavu akabona nta kirimwo maramaye arasubira arawumadikako aho yawumaditseko urukwavu rwaza rwamutahuye ruti sha wa mugabo uri inkozi y'ikibi kabisa girira neza gashahu imisi nkiyo yose hanyuma gacugendo nciriye umurizo. Ubu rero ndiyumvira yuko hari abanyagihugu basigaye bicuza ico batoreye abarongozi. Uburongozi bubi butuma abanyagihugu babuhinyura bakavuga bati mwebwe twarababonye. Haba hasigaye aho abanyagihugu bonyene bafata ingingo zo kubaka ubutegetsi babahaye. Ubutegetsi butangwa n'umunyagihugu. Murumva yuko atako batabagejeje barabasukiye barabahaye mugabo aba bantu babahebiyake. Kuri w'igihugu yarabivuze ati nta kundi iyo habaye ubutegetsi bubi abanyagihugu baraheza bagafata ico kibazo mu ntoke. ko ushobora kuba uri kurarya bene gihugu ukaba uri kurabisahura wakigiturire atana kimwe bamariye hanyuma ngo uvuge ngo bazonezerwe ejo ukaba uri ndongozi wigenza uko ukabona bagutembagaje ntuzutangare. Mu masezerano mpuzamakungu Declaration Universelle des Droits de l'Homme baravuga yuko agateka kazina muntu gategereza gukingirwa n'indongozi. Bitabaye ivyo abene gihugu barashobora bonyene kwikura kw'indongozi zirenganya. Umuntu rero agashaka ejo la revolution natangure akorereza abene gihugu. Hasigaye aho umunyagihugu afata ingingo. Siniko ndababwira ngo mufate ibigwanisho imiheto n'inkoho. Siniko ndababwira ngo mwihereze amabarabara. Ndababwira nti iyi robine iguma ifasha abantu kwishirira mu mifuko kwiyubakira amahinguriro mu bihugu vyo hanze. Amahera yari kugura igitoro bakaguma banyonora baja kwiyubakira hanze. Bagaca batubwira ngo nimugende n'amaguru nabo bariko bigira n'amavewiti mana yanje. Yari kugura igitoro biyifte bashira mu mifuko yabo baja kugura amazu hanze kuko ntaho mbona aho bayashitse. Kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze bakora amahinguriro hanze nawe nyarira bariko barubaka amahinguriro hanze kwivyo bihantacho ngo bikoresha naho kubahenda. Raba y'ama apartment sha ingena ari meza. Turi hikori bubaka. Uranyumviriza. Ngize imisi nerekana ukuntu aya makori dutanga ariyo abahinguvu aba basuma. Ndavuga nti umuti nuwahe nta bigwanisho dufise byo kubagwanya ntitwo bashobora. Mwibarabara ngo bikunde bo turasa.
nti birashoboka ko dushobora kwisonzesha ibi bintu twahora tugura, iyi miduga twahora tugenderamwo, inzoga twahora tunywa, izi nzoga za Brarudi canke injabuka tuzihagarike, ivyambagwa, ibintu vyose Dorix tubihagarike. Vuba afise zukwiba zizogabanuka zihere, kuko naco bazoba bakiciba. Kandi umupatriote wese, umuntu akunda igihugu wese agafatiye ingingo yo guhagarika ibi bintu, bise erega ubutanzi kori, kutarya ibintu bizimvye, voilà, inyama, imfi, vya bintu vyose twadondagura tubihagarike. Uzobitera kagere nawe kubera twe twicishije bugufi ntaco tuzomugira, mugabo azoba yifatanije naba basuma. Abantu Imana yabunze kugira bice Burundi, abariho boba baremwe kugira bice Burundi. Tutangwere baronde tuje imbere y'Imana bakwereke. Ubu turi mu minsi 40 yo gutakambira Imana, turirira Imana duti Imana tugirire neza, udukirize igihugu. Igihugu kiriko kiratemba neza neza. Murizo wacu twara dukungutisha urubere bararisuye. Ubu twicomokere n'amaguru ntaco tukicera, tubareke bagende na vewiti zabo. Mugabo natwe robine tuyugare mpaka ibi bintu bisubiwemo. Abene gihugu dusubire mu burenganzira bwacu, badusubize ko wa murizo wacu. Ntimubona ko ari babahebiye akevrema. Reka ngeze ngaha nizera yuko icigwa gitahuritse. Bijya uja kujya mu restaurant zirya zizimvye, voilà, ubutanzi kori rija kugura ya vewiti ya wawundi. Uhonyoye mu muduga waguze igitoro cyangwa ugiriye muri bisi, terera kugira ngo wawunda agura isima ryo kubaka ihinguriro ryiwe hanze. Ingorane dushobora kugira niza abantu batumva. Ojega ntu ngo nzogira muri bisi, ngo nzonywa inzoga, bagombe biyubakira ayo mazu yabo hanze. Umenye yuko uzoba uri kurica umunyagihugu mwene wanyu. Biremo ibi ntibizokogwa n'abantu bose, kuko hariho abazogomba kubipinga, bagombe kugira muri ayo mabisi, nabo bazoba ari bariyobegwa, bamwe bantaconezwe. Mu gihe tugifise ingufu twotambuka tukagenda tukagira na sport, tukaba abantu bakomeye bafise ingufu. Umuntu atagira ingufu ntacaba amazi, abamerewe n'aba bako. Urumva twebwe bitatwinjiyemo kumvisha aba bantu turongo ati none wega mama kuba ngahago byiza, ukavuga ngo ujya muri ville, ukabura kuravuga ngo uza amabisi ngo ngo bitoro ani wo kwambara turato two hasi ukambara ipupu. Abantu badatahura kakamo baramba bace, ukiri guhagaze kuri ya bisi barakubwiye nuko utumva. Jene wewe yokumva ikicigwa agasubira kwirirwa yanamye kuri ya bisi ngo arindiriye bisi, uwo muntu yombabaza gose. Gani ngo ikibwirwa n'icumva ngo nayicerekwa nikibona. Insiguro y'amajambo agoye, kubere yari amasaka y'intete zigomba kwera. Ayo masaka yavibuha. Kunguta no kuzungagiza canke gukunkumura. Bavuze ngo amungura nka niyo mazituvya, bisigura kurondeye byinshi mu buryo butari bwo abura n'ivyo yarafise. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure y'abarundi bose turamuhaye kaze.